Izina ryanje nitwa Ntibaziyandemye Rashid, nkaba navukiye Ngozi, komine Ngozi, province Ngozi, umusozi Gacimbiri Ngere, niho navukiye mu 1981 niho nabona izuba. Yego, usanzwe ukora iki mu buzima bwa misi yose? Mu buzima bwa misi yose akazi nkora nsanzwe nisumamwo mu bintu byo kudandaza, mu majambo make ndi umudandaza. Ego Rashidi, wewe uri mu bantu bagiriwe ibakwe ryo gufashwa n'ikigo c'umunyasamariya Kigongwe, wari ufise ubugwayi mu minsi yaheze. Wotubwira ingene wari urwaye n'ingene wafashwe na ryari wamenye ko urwaye? Je natanguye ubugwayi bwanje bwatanguye mu 1994 niga mu mwaka wa 4, niho natanguye kugira ibimenyetso vy'umutima. Ko ngiye ndaraba ngene abaganga bambwiye, niho natangurira kubona ivyo bimenyetso. Ico gihe ntangura kubona ibimenyetso nari umwana mutoya, n'ubuvuzi no ntibwari bwatera imbere, bakavura batazi ico bamvura, ivyoya biratinda birahera. Hama ndakura kuryaya ko umuntu afise ikibazo c'umutima, uko akura agenda haza utubazo dutandukanye. Ngeze mu mwaka w'indwi, harya umuntu aja muri EPS, nkaca mfatwa n'akantu k'agakorora nirutse, nkaca nkorora amaraso. Ivyoya niho maze kubibona ndapunguza kuja muri EPS. Muganga w'umutima ashaka kubwira yuko urwaye indwara y'umutima? Yego cane. Ukibimenya wavyakiriye gute? Nkibimenya, musanzwe mubizi ko mu buzima murazi ingene bimeze. Mu myaka iheze twebwe indwara y'umutima twumva ari ikintu giteye ubwoba cane. Nkibimenya yarambwiye ufise ikibazo c'umutima, hariho valve imwe yugaye. Nanje ndamusiguza kuko nari nsanzwe menyereye kwivuza n'ubugwayi, nari nsanzwe ndabumenyereye nyene bwama bumfata. Ariko tumaze kuvana na muganga, niho rero ibibazo vyatanguye kuba ibibazo. Je ndakubwizije ukuri, narashoboye no kwibagira ahantu ndiko ndataha, ndazimira ahantu nari nsanzwe ntaha, ndazimira ntanguye kwiyumvira ubuzima bwanje ngene bugiye kugenda. Kuko nari nsanzwe nubatse, nari mfise umwana umwe, ntangura kwiyumvira umwana nk'uko umuvyeyi wariwe wese ashobora kwiyumvira umwana. Nkiyumvira umwana none ko ndamusize akiri muto, none ashobora kuzobaho gute? Ivyo vyose rero bigenda bica bimbana ikibazo tumaze kuvana na muganga. Nk'uko bisanzwe ubizi, hariho ibintu bitoroshe guhita uvuga mu rugo, kuko nk'uko ubuya ikibazo nari mfise, urumva sinari guca nshoka ndababwira mfise ikibazo iki n'iki n'iki, kuko cari ikibazo c'uko umwanya n'umwanya sinabona, kuko muganga yari yamaze kumbwira aho ubugwayi bugeze. Sinashoka rero ndabivuga muhira, kuko umupfasoni nari kuba ndamusambuye. Muganga yakubwiye ko ubugwayi bugeze? Ubugwayi bwari bugeze kure cane, kuko amahirwe, kuko yari yamaze kumbwira uko uteba kwivuza niko amahirwe apunguka. Bwaje mu bitaro? Mu bitaro naragenda cane mu bitaro, kuko inyuma yaho ubugwayi maze kuja kwa muganga n'imbere yaho naragwara hafi umwanya ku mwanya, bukaba ubugwayi butagira umutwe n'amaguru. Nari nkomeye nkaremba mu mwanya mutoya, bivanye n'ibibazo ngize. Nimba nakoze nk'ikintu nkaruha, naca ngwara, kandi kugira ngo nsubire guhema neza vyatwara uburyo.
n'umwanya utari muto. Ivyo bintu iwacu turabasilamu kandi turafise ukuntu twemera kuko nuko tutarabigerako noba nsimbiye ku ntuze hageze n'igihe co kwivuza harabaye hagati impari y'umuvyeyi nanje yuko yumva yuko umutima ari ikintu c'Imana ata wundi muntu agifise kubasha kubera ukwemera n'ingene yemera yaca abona umenga ibindi bintu umuntu akwiye kuvura umuti gukora ku mutima. Ibyo byose urumva rero byerekana ukwemera ntiyabigira kubera ubujuju yabigira kubera ukwemera ingene ifata yerekana ibimenyetso byinshi umuntu arashobora kwihebura kubera umwanya uyimara nuri magara make haragera yaho n'abari bakwegereye ubarambira iyo rero udafise rero abantu bafise ukwihangana niki nawe n'ingene wewe nyene wiyakira kuko abantu benshi iyo bagize uburwayi bananirwa no kwiyakira nico rero kiza kibarembesha gusumvya ariko iyo ufise uburwayi nikontoroye jewe nyene jewe ndabye ubuzima narimo naho muganga yambwira ibipimo bigeze ndakubyizije ukuri udasanze vyahindutse ndi kuwo musego kwari gushobora kumenya ko ngwaye kuko abantu benshi barabona n'amafise morale ntirinda ko mu buzima nje ndirinda ibintu binshavutse kuko jeje nyene maze kumenya ubugwayi je maze kumenya yuko hariho abashobora kumvuza bose amerite je sinarinda nayizi yaje njewe nzi ko mfise ubugwayi kuko umunsi wa mbere je ndibuka urya hajyaya iyo wizera uba wizera nyene kuko Imana hariho ibintu ikora kugira ikwereke ko ari Imana nyene kuko iyo nza kukurondera ari jewe ndakurondeye nayo gushiraho ibizigizigi ngo nuko nakurondeye iyo nza kukurondera ari uwundi muntu akundangije nayo kuvuga ni naka yatumye nivuza ariko icyo gutangaza rero nta ruhara na rumwe novuga nashizemwo kugira ndayimenye Bose Amarita jewe ndibuka neza umunsi wa mbere nayo mw'isoko kwa Siyoni nko mu masaha ya 9 niho numva telefone ya Alex numvishije telefone ya Alex arambwira ntiyaranzi sinarinda muzi inimero yanje kugeza ubu uyo sinokubaza ngo yayikuye ivyo nyene nkawe nawe mubimwibarije aho yoba yarayikuye nyimba yayihawe n'Imana nyimba yayihawe n'iki je ntabyo nzi vy'Imana rero yikorera ni ivy'Imana nyene kandi iyo umuntu azokwiga ikibanza c'Imana kuko Imana ni Imana nyene niho ndi mw'isoko kwa Siyoni numva Alex arantelefona ndamwitaba nk'uko nsanzwe nitaba telefone zose arambaza bite ni sawa amakuru ni meza uri Rashid nane ndamubwira ngo yego carambye tariki nizi dusange kuri hôpital militaire je ayi abaganga bashaka kukuvura bo ndavuga ngo yego kujya ku muntu wayo wese telefone ayumvise urazi bo canumva jewe nyene aho nyene mba ndakitse kuko urumva telefone ya mbere Alexa telefonye niho ubukire bwanje bwaciye bubera kuko ndibuka neza na neza abantu bose banyegereye naciye ndaba telefone muzi n'amakuru ndaronsa abantu bazomvura aho oya n'uwo Alex sindanamubona telefone gusa nganishizemo ndaronsa abantu bazomvura kubera yanzira Imana yacishamo Imana nayo rero kugira inyereke ko ari Imana yigeze intetereza ndababwira bose mumfashe naronse abantu bazomvura sawa bo ndafise masenge wanje nico gihe c'uburwayi we uburwayi bwanje abuzi gusumvya kuko guhera aho yaza 94 hose nawe niwe yanzana kwa muganga
kubera rero bwa bufinyasi bw'iki n'umuryango n'iki urumva yuko usanga mu muryango bagufata ndi umuntu w'umugabo niho nababyeyi banje itariki izi n'izi niho nzoja kubonana n'abaganga niho baca baza ico turagenda Alex je sinari ndamuzi n'abo baganga sinari ndabazi tugiye baratwereka bakirira hajya niho naca mbona baranyereka umuntu ameze nk'umupapa kuko Imana yo yari yamuhaye icubahiro c'ubupapa akiri n'umusore kuko nagiye kumenya ko ari umusore mu nyuma kuko umubona ingene yari ahagaze n'iki nabona ari umuntu w'umupapa yavize icubahiro c'ubupapa kuko n'imyifato yiwe yari y'umuntu nyene Imana yahaye icubahiro muca mubona umuntu Imana iba yahaye icubahiro kuko Imana irashobora kwihera icubahiro umuntu ikamuha n'ibintu akora akabikora ukimubona wewe gusa ugaca ubona yuko ivyo bintu abikwiye nanje rero Alex nkimubona hasiye mbona umupapa kabisa n'umupapa mwiza yitora kagutelefona akagira iki tumaze kubanana turaramukanya aranyereka abo baganga yari intoze yavuye Khartoum arabinsigurira ingene yatangura kugusigurira Alex agusigurira intoze ingene bagiye kukuvura ingene bakwakira ingene biza kugenda we wavaho ukiza turavye abandi baganga wewe umenga si n'umuganga ariko wewe kubera Imana bwa buntu yamwihereye wamenga n'umuganga nyene arafise ingene yakira umuntu kamuganiriza kamwereka ibibazo vyiwe kakwereka nyene ko ari umuntu agufitiye igishika bo aratwereka bigenda uko aho ufite akabazo ukamubaza yabona aho didaniwe ukamubaza rero Alex aratwereka intoze babazungu turashobora kuvugana babazungu nabo tukibonana gusa kubera Alex ingene abagutwayeko babazungu baca bacika nk'abarundi kungene Alex ariko abasigurira ibintu baca bumva ahubwo nabo ko umenga boba nk'abarundi tukaca rero ubisanzura akagusumvya barangerera ibipimo bangirira urumva byari ibipimo basanzwe bangirira ahantu hose ariko gusa ikintu ca mbere bangiriye kandi bangiriye igipimo nari nsanzwe ngiriza bakingirira igipimo gusa naciye numva ikintu kimwe muri jewe nyene esprit sinyereka ko nkiza baragira ibipimo byabo baraheza baca barambira ebana yegenda uzokira kubera abantu bari bavuye mu bihugu by'abarabu niho baca bambyangira nawe uravyibuka bambwiye ngo inshallah urashobora gukira nanje cadavuga sawa guhera ubwoya rero n'ingene twaganiriye na Alex ingene yandemesheje niki ndumva ko ntanguye nyene gukira bataranamvura ndakubwizije ukuri mw'ico gihe tuvana na Alex tukavana n'abo bazungu nari ntanguye ubundi buzima kuko nari nteye iyindi ntambwe y'ubukire mba ndatanguye ndakira mbo baca baragenda nanje nca ndagenda baca barambwira ikizogira Alex azobabwira umunsi wa mbere bakubwira yuko ati ubu rero witegure ufata indege harageze bakwemereye uwo munsi wawe wibuka ingene vyagenze wabifashe gute Alex sinza kukubesha ibintu Imana ikora Imana ikora nyene kuko jewe sukuvuga ngo umunsi wa mbere kuko njewe urugendo narutanguye uwo munsi bakingirira ibipimo niho naciye ntangura urugendo kuko Alex yari yamaze kuntegura wari wamaze yaranteguye ariko nkaca mbona yuko wewe yahejeje kungira ko ari uko nyene nca ndagenda nditegura murabona
uburwayi bw'umutima si ikintu coroshe. Ntangura kwitegura kujya kuntu ushobora kuba ufitaniye ikibazo n'abantu ugira iki umwe wese we twaba dufitaniye ikibazo nkamusigurira n'ico ngiye kuzivuza. Alex guhera uwo munsi twaciye yaciye amba hafi na hafi, twagumanye hafi na hafi, niho yacambwira tangwa rero urondere ivyangombwa, arampa urutonde rw'ibikenewe nanje ngenda nditegura. Dusubiye inyuma umunsi wa mbere ugwara ukagera kure byagenze wegeze gushika ahantu wihebura? Ivyo yasi rimwe si kabiri si gatatu, ivyo vyashitse kenshi kuko urumva umunsi wa mbere je naragwariye nigeze kuko Alex twamenyanye ico gihe mba mu Kanyosha navuye ruguru. Umunsi wa mbere ndi mu Kanyosha naragwaye imbere yuko tumenyana na Alex, naragwaye ico gihe ngwaye ndaja mu ntozenye ayaka dispensaire ko mu Kanyosha aho iruhande ya zone umenga kwanza ubu ni commune, iruhande ya commune sinzi ni quelque part hajya nyene hagati ya commune na ntozenye. Ako kanoze ndakayiko ico gihe nari ngwaye ndemvye, niho haza umumama kuko abantu baremeshanya bari ku mpande zose, kandi Imana ngene ivyo ibikora mu buryo mu mpande zose. Niho haza umumama muri barya bamama baza baje gufasha abantu, ariko aratembera araba nk'abantu bari mu bitaro, abantu bataba bafise ikibafasha, aca asanga je niho bakinshikana kuko jewe bimfasha ivyo bintu mu kuja kwa muganga. Ntivyarindiye ko tumara umwanya munini twitegura, twaca tugenda direct. Niho uwo mumama yacaza, ndibuka ijambo twaraganiriye turaganira, aranyereka cantangaje, atangura kunyereka ubuzima bwanje, asa nk'uwunyereka ubuzima bwanje, arangiye ntiwihebure, Imana irakubona kandi Imana inyishu igiye kuboneka. Nta misi yahaciye inyuma yaho Alex nawe adati ya telefona yantoze rero ya wa mama bibirakwiye, bimwe wa mama yambwira biba birashitse.